erega hari abagore bameze gutyo bosha naba abagabo babo, ariko umugore w'ubwenge ahanura neza umugabo wiwe, ahumuriza umugabo wiwe. Haleluya. Akamubwira ati kinaho kitagenda ejo bizogenda neza. Kora neza kugira ngo usigirage igiza, kora neza kugira ngo nawe uzurangize neza. Nta kintu kibaho kibabaje kibishe nk'ugutangura neza ariko ugaheza nabi. Erega tumubona utangura nabi ariko ugaheza neza. Ariko urazi bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Tuje imbere yawe tuguhimbaza Mana, tuje imbere yawe tugutazira kuko atakindi twaremewe kugushima, twaremewe kuguhimbaza, twaremewe kugutazira kuko uri umuvyeyi wacu, kuko uri umutabazi wacu, kuko uri ubwenge bwacu, uri amahoro yacu, uri umunezero wacu, uri byose muri byose nyaguhoraho. Mwami Imana, rero ndagushimiye igitondo ciza cy'umugisha duhaye. Reka ijambo tugiye kuganira uriherekeze kugira ngo rishobore kubera Mwami Imana itara rimurikira abaryumva bose, kugira ngo umwe wese yishire ku munzani amenye ahagaze n'icyo akwiye gukora. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Turahasubira turabundi mugore yakoze nabi cyane, akora ibibi n'umugabo we yatinye. Haleluya. Akora ibibi bibera umuvumo urugo rwiwe. Reka dusome mu bacamanza, mu bami ba mbere, turasoma mu bami ba mbere igice ca 21, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 13. Haravuga ngo ivy'umurima w'imizabibu wa Naboti. Kandi hari umuntu wiyitwa Naboti w'Yezereli, yari afise umurima w'inzabibu aho nyene Yezereli ubangikanye n'urugo rwa Ahabu umwami wa Samariya. Bukeye Ahabu abarira Naboti ati, mpa uwo murima wawe kugira ngo ndahagire umurima w'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanje, nanje ndaguha uwundi uruta uwo mu gishingo cawe, canke niwagomba ndaguha amahera awuciye. Naboti yishura Ahabu ati, nuhoraho ntakavyumve ko noguha itongo ry'abasogokuruza. Nuko Ahabu arataha ashavuye yijiriwe kubw'iryo jambo Naboti w'Yezereli yamubariye, kuko yari amubariye ati, sinoguha itongo ry'abasogokuruza. Nuko aragenda yiryamira ku buriri bwiwe, aroresha amaso hirya ku rusika, yanka gufungura. Maze umwamikazi wiwe Yezebeli araza aramubaza ati, ni igiki kikubabaje ukanka kurya? Aramwishura ati, ikimbabaje nuko nabariye Naboti w'Yezereli nti, numpe uwo murima wawe ndawugure, canke ndaguha uwundi mu gishingo cawe. Akambarira ko atampa umurima wiwe w'inzabibu. Umwamikazi wiwe Yezebeli aramubaza ati, none si wewe uganza igihugu c'Abisirayeli? Vyuka mufungure mushire mu babaro, jewe nzoguha uwo murima wa Naboti w'Yezereli. Nuko yandika makete mu izina rya Ahabu, aterako ikimenyetso ciwe, ayarungikira abashingantahe n'abaganwa babana na Naboti muri ico gisagara. Yandika muri ayo makete aravuga ati, nimushinge umunsi wo kwisonzesha, mushire Naboti imbere y'abantu, maze muzana abantu babiri b'inshirukanya baje imbere yiwe, bamwagirize bati, waragose ku Mana no ku mwami, muheze mu mujani inyuma y'igisagara mumwicisha amabuye. Nuko abantu bo muri ico gisagara ari bo bashingantahe n'abaganwa benaho babigenza nk'uko Yezebeli yabatumyeko. Muri iyi amakete yabandikira bashinga umunsi wo kwisonzesha, bashira Naboti imbere y'abantu, maze abo bantu babiri binshirukanya baraza
bamwicara imbere, bagiriza Naboti ngaho imbere y'abantu bati Naboti yarogose ku Mana no ku mwami, maze baca bamukura mu gisagara bamwicisha amabuye. Imana idufashe. Murumvise iyi nkuru ko ari inkuru ibabaje cyane gose. Uyu mugabo Naboti ngo yari afise umurima ubangikanye n'umurima w'umwami. Hanyuma umwami Yahabu ngo aramubara ati Naboti, nashaka yuko umpuye umurima ndawukugurira canke ndaguhe urutuyu, ariko nukuri wumpe ndawirimiremwe imboga kuko wegeranye n'urugo rwanje. Naboti aramubwira atumviriza mwami wanje, ati nukuri iryo kosa ntaryo nokora. Iri niragi ry'abavyeyi, iri niragi ry'umuryango, ati sinumva ngene no kubaka ngo ngurishe iragi ry'umuryango, tinoba mpemutse. Umwami arababara kuko yumva ko menga arasuzuguritse, ariko aravuga ati nta kundi, ntaco nokora, sinshaka kumutwara ku nguvu. Umwami arataha, mugango ataha ababaye. Ngo ashitse muhira ngo atararyama, ngo ataraba hirya gukurusika, hanyuma ngo aranka no gufungura. Umugore aje ngo aramubaza ati mwami wanje habaye iki, kuryamye ubabaye wanse gufungura? Uwundi amwiganira amakuru, aramubara ati jewe Naboti arambabaje, ati namusavye ngo ampe ujya murima ubangukanye n'uwacu kugira ndawirimiremwe imboga, ati none yawunyimye. Yezebeli aramubwira ati sa umwami, ati umwami siwe uganza Isirayeli yose, ni gute umuntu yoshaka kugarariza ukavyemera? Ati wewe vy'ukuri utekane, ibindi ngiye kuvyisharja jewe nyene. Murumva umugore mubi, umugore mubi, aho kumuhanura akamubwira ati humura dufise itongo rinini, imbogo uzozirima harya na hariya. Urumva ntiyamutera intege, ahubwo aho kumutera intege noneho amutera gukora ibyankwa n'Imana. Nabo Ahabu yari yabitinye, aravuga ati nta burenganzira mfise bwo kumwaka itongo ryiwe atari impaye ku neza. Arababara mugara aravyubahiriza. Ariko umugore w'igito, umugore w'igito yitwa Yezebeli aramubwira ati tekana ndakwereka ni gute bashobora kutugaya. Erega hari abagore bameze gutyo, bosha n'aba bagabo babo. Ariko umugore w'ubwenge ahanura neza umugabo wiwe, ahumuriza umugabo wiwe. Haleluya. Akamubwira ati kinako itagenda ejo bizogenda neza. Ariko arondera iki imigambi yo gukora nabi. Ngo caragenda ngo yandika amakete, yandikira abaganwa abashinga ntahe baba muri iyo ntare kwa Naboti, ngo hama cashirako ikashi y'umugabo wiwe. Arababwira ati ni mwisonzeshe, mufate iminsi yo kwisonzesha, ati hama muce murondera abantu b'inshirukanya. Abantu b'inshirukanya no kuvuga n'abantu b'ibipfa ataco batinya, abantu bazi kurementanya, ati bagende bamukorera irementanya Naboti, bavuge ko yatutse Imana n'umwami. Ati hama mumwicisha amabuye. Umugabo we bashikira umurima. Imana dutabare. Abagore b'igito kandi baruzuye no muri ururunganwe, ugasanga umugore arakoresha amakosa umugabo. Uri abategetsi benshi twarabonye bakora amakosa nk'ayo, ugasanga bakwegeye umuvumo umuryango wose n'umugabo akamuteza ibyago. Naboti ngo baramuzana bamushira hagati y'abantu, ba bantu b'ibipfamutima ngo baraza baramwagiriza. Naboti baramukwega mujana inyuma y'igisagara bamutera amabuye baramwica. Hanyuma Yezebeli aravuga ati mwami shikira itongo ngiri ndarikuzaniye, ndarigukomoreye. Ariko Imana igira iki? Imana irababara. Imana irababara, iravuga ko amaraso yawe n'abazoribwa n'iki n'imbwa ku gasozi. Bapfa rubi, abantu bakora nabi, abantu b'inkozi z'ibibi bagira iherezo ribi. N'ubu ndasuye kukubwira wa mudamu we uri wese ugwego ugwari rwo gose uriko, nagira nkubwire ngo ivyo ukora vyose banza wiyumvira ingaruka, banza wiyumvira ingaruka kuko yirahari.
ibi ndabikubwiye irahari, inziza n'ukuri irahari, nambi irahari. Rero sinumva yuko wonezerezwa no gukora ibibi kugira ngo uzugire bize bikugurira ingaruka uzokwicuza ubuzima bwawe bwose, uzokwicuza ubuzima bwawe bwose. Kora neza kugira ngo usigirage igiza, kora neza kugira ngo nawe uzurangize neza. Nta kintu kibaho kibi kibabaje kibishe nk'ugutangura neza ariko ugaheza nabi. Erega utumubona utangura nabi ariko ugaheza neza, ariko urazi kuba mu buzima bwiza ariko igitondo kimwe ukiroturuva uri ahantu usuhuza umutima. Hega utangura usuhuza umutima ariko ukarangiza uhema neza. Haleluya, haleluya. Ukarangiza ushimwe, ukarangiza unezerewe, kuko ni utaha no kwaso kuruhuka. Muga handi utaha hehe? Aho wakoreye. Amen. Utaha wo wakoreye. Rero Ezebeli nawe ngo amaraso yiwe nayo mugabo yariwe n'imbwa ku musozi. Ariko mwumva ko umugabo wiwe n'ubu ndiko ndensista ku mugore umenye ngo uruwa gaciro kanini. Umugabo we yatinye, kandi umugabo ntiyanashoboye no guhanura umugore ngo amubuza ati reka 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 ntukore ibara mureke ntaco. Umugabo yaremeye inama z'umugore. Murumva ngo abagore mwe murumva ko dokomeye inama zacu ko zishobora kwica canke zigakiza. Gira inama zikiza, gira inama zikiza, tukagira inama mbi. Hari abagore benshi ndabikubwiye bagira inama mbi abagabo babo. Nagira ndakubwire ko bitijana, ntibyijana. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kandi ndakunina haje. Wabanye natwe muri rino jambo, muhemu yera yariherekeje, n'ubu ndizera ko n'abazoryumva bose rizobagirira ikimaze. Mwami wanje bakagira inyota n'inzara yo gukora neza, kuko ari byo bihembwa n'Imana. Urakoze, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.